je abantu batanguye kumbangamira cyane abantu babigisha school nasanzwe n'umunyeshure bambita ivyo bintu rimwo induru ko bavuga uti abo onye je dusangiye akazi k'ishuri gusa bindi navyo reka nkome bandanya nkora ababanyi bamwe bakambwira sivyo abandi bambwira uti we bandanya umutima no kuvaho nkajahe yundi nkawe yova he vyumve ekashagengeza. Wow, Lili. Salut la famille, nizeye ko mumeze neza, je nameze neza kuri uno mwanya. Ndakunda cyane no ndishimye cyane gose mwe ntovuga, ama nizeye ko mumeze neza rero. No musinazaniye umuntu mutare musanzwe muzi mutamenyereye kuri studio zacu, ako ndabizi muramumenya amakuba atari banzi Omicron Lox nigeze mpindura. Ndabasaba abasha umuntu atari subscribe banza ayikore, ndabakunda cyane mushigikire natwe dushigikirane, nani nzabafasha kuduza impano z'abagenzi banyu z'abana banyu, hama ibintu bibandanye ngenda neza. Hama reka tudatebeshe twakire umutumire wacu kuri microphone zacu, turakwakiriye. Murakoze cyane. Urameze neza? Ndashimye. Hama tangura wibwire abantu badukurikiye abatakuzi, kwa n'igihe mbere dukwanye ikiganiro, tutangura wibwire abantu batakuzi. So amazina y'abavyeyi ntwa Fisto, ariko sanzwe ndumuririmbyi, izina ry'ubustar ni Fisto J. Okay, ni vyiza basha Jesse ndaronka iry'ubustar. Basha mujye no muri commentaire munyandikire basizira mubona no kwiriye. Nyimba cyangwa sinda umustar kumrenzo ironka hanyuma hama turi kumwe na Fisto uno munsi no tuyage ibitari bike kujanye n'impano yiwe yababwiye n'umuririmbyi. Hama Fisto kugira ngo abantu bemere ko yaje abakunzi banje bemere ikinari ko bakiboneye, kugira ngo abantu bemere ko umuririmbyi ashaka kuturirimbira akantu gato cyane kundi mbo yari yose uzi, ntato bari iwawe yari yose uzi, turimbira akantu gato gusa. Je nanavuga wanje nta kibazo. No vuga nyine basi nta kibazo yari yose. Umutima no kuvaho nkajahe yundi nkawe yova he vyumve ekashagengeza. Wow, uririmba neza vraiment. Murakoze cyane. Bashangaha mu Burundi turashe impano nukuri, basa dushigikirane, turashe abantu bazi kuririmba, dushigikirane twashigikirana tuzogira kure, tuzogera hejuru cyane. Hama Fisto watanguye kuririmba ryari, vyakujemo gute kugira utangure umwuga wo kuririmba? So je natanguye kuririmba 2020 mu mpera, sanzwe impano nari nsanzwe ndayifise cyane, nifuza kuyishira ku mugaragaro mu 2020 mu mpera ari mu kwicumi na kabiri. Mbeba ninde muntu ya wa mbere amaso yatanguye kubwira ko se impano no mbere bishetuma wumva nyene woririmba jo guhakukaje yo gusha ugenda muri studio ngo uririmbe? Abavandimwe hamwe n'abagenzi wari baririmbira nyene nko muri ko muhira ukabaririmbira akavuga ati wa mwana warase impano? Ya n'abavyeyi bose baranshigikiye arambye ati weja muri studio kweli. Sha baseka nanti ndabikubwire urase impano yo kuririmba basikomerezaho. Hama nk'umuntu yoba atazi ibikorwa by'iwawe cyangwa umuntu yoba atari bwakumenye yosanga he ibikorwa by'iwawe? YouTube, Facebook na Instagram na Twitter ndazikoresha. Wo kwandika gute kugira ngo ibikorwa by'iwawe? Fisto J. Okay, kumbe mwabyumvise ni Fisto J, mugende kuri YouTube mwandike Fisto J, supporting basha nta kintu tuba dukeneye, mumukorere subscribe, amapartage menshi kwa n'umuhungu akiri muto abereye ubustare, kandi mwabyumvise hasi no kuririmba mugende murabe n'indirimbo yiwe. Mbe urase manager wapi? Kumbe none nk'umuntu yoba yumvise impano yiwawe akifuza kubera manager wo mwemerera cyangwa ugomba kuguma wikorana? Kubera muri Steve TV atashaka kunzi wa boss bashaka kugufasha bakavuga tujye mwana vraiment arazi kuririmba twashaka kumufasha, cyangwa ugomba kuguma muri wenyine nyene wikorana? Yo kwa nka manager
birashikanye ugasanga umuntu agomba kuyikorana se noti nyinshi nyene agashaka guma yikorana wapi vrema oje bwanje ni butoya cyane nkombera manager kweli aje bakoze. Okay, ni ikihe kintu cyakugoye umunsi wa mbere uja muri studio? Ni ikihe kintu cyakugoye? Ashaka kuja muri beat kweli ngira ndayifate neza. Waracugumira? Byaranyuze kweli. Bashasiwe gusa abantu benshi raje umunsi wa mbere nja kuri kamera bagitugoba bagumutitimira sinakishira ahubwo ijambo rimwe asanga ndarisubiyemo nka gatanu hama basha nukuri duse turi kumwe n'umuhungu afite impano mumushigikire ba diaspora bosi wacu muzana izo noti zacu mu Burundi nk'umufungo hama mumushigikire nawe bizogenda neza nawe ndabizi asimano nawe azobavyarira ikindi kintu ciza nazobahombera nukuri ndabizeje hama nka Fisto nk'abakunzi biwawe bagukurikira nakahe kantu wobabwira nakahe kajambo wobabwira canke n'ikihe gikorwa gishasha ubafitiye bakwitegeko? Gikorwa biriyo kandi ni byinshi. Icyo nobasaba kuja kuri YouTube kwanza kamaza gufyonda subscribe canke share bivanye no telefone zabo ziba zirimo. Kuwa gishasha kiriyo ndiko ndagitegurira amasanamu kandi nizere ko mu minsi iza kizoshika kimeze neza. Abakunzi bawe rero bikorwa tucitege ryari? Mwitege vuba cyane. Sishobora kubabwira itariki ariko vuba cyane. Indirimbo yawe ya mbere wakoze yitwa gute? Yitwa Inzira Imwe. Inzira Imwe. Okay. Uriyandikira indirimbo canke barakwandikira wewe ukabaje muri studio? Kwa abantu usanga bafite impano yo kuririmba badashoboye kwandika. Wewe uriyandikira canke barakwandikira ukaja muri studio gusa ukaririmba? Je ndiyandikira vraiment. Bashuduse mujikwe nunasi impano zose indirimbo araziyandikira kongera akaja no kuziririmba. Fisto courage. Asante. Bandanirizaho vraiment ndumva se impano nziza. Hama nikihe kintu gihora kiguca intege canke bihoreshwe bakaguca intege nk'abagenzi nk'umusitangura kuririmba bumvise ko bagiye mu bintu byo kuririmba zarigeze bakaguca intege bakubwira ati wewe basi akenshi iyo abavyeyi canke abandi bagenzi bumvise ko umuntu agiye mu myunga yo kuririmba cyo bibazagiye mu ngeso mbi agiye mu bintu bitabaho yihenze yayovye iki ni ibintu vyinshi impamvu nanje ngasanga umuntu agiye mu bintu byo kuririmba ujya muntu yayovye yagiye mu ngesumbi yagiye mu bikikiniki basa sinzi impamvu umuntu yobaza impamvu bacha bavuga izo aje muri commentaire atubwire wewe bibaza ko biva kuki canke nawe byo byarigeze gushikira bakabikubwira? Je abantu batanguye kumbangamira cyane abantu babigisha school yansanzwe n'umunyeshure bambita ivyo bintu rimwe induru ko avuga uti abo onye je dusangiye akazi k'ishuri gusa bini navyo reka nkome bandanya nkora ababanyi bamwe bakambwira sivyo abandi bambwira uti we bandanya urumva abantu nyene usanga bagoye ukuntu nibo novuga ko bagomba kunshi intege ariko aribo n'abandi bambwira uti we bandanya. Wewe ubaza ko ari nk'iyihe mpamvu ituma umuntu akubwira ati ivyo bintu vyo kuririmba bihebe ivyo bintu vyo kuririmba sivyo ivyo bintu vyo kuririmba nyene ni ibintu bitabaho ukumva nyene ubigiyemwe abantu bagakoma induru? Ni iyihe mpamvu wewe wumva yo bibitera? Bisanzwe abantu babaririmbyi kenshi babiyumvira nabi zamba ngo dufise ingeso mbi ubusambanyi ibintu byo kunywa nyene ariko ntabwo ari ivyo namba nimba ikintu kibereye muri video aba ari nk'igikino si ukuvuga yuko aba ari ivyo tuba dukora. Rero je nosaba bareke kutuyumvira nabi kuko bijya babona ntaba ari original bijya bari bihimbana. Umuntu yobaza impamvu uwundi yoba yumva ukundi kuntu yayivuga aje muri commentaire atubwira impamvu yugiye mu mwuga kuririmba canke mu wundi mwuga wabwira ati urayoje ugiye mu ngeso mbi kiniki umuntu yobaza impamvu yatubwire. Hanyuma Fisto nakahe kajambo wobwira abakunzi bawe nko kubasezera bariko baradukurikira ko ndabizi hari abariko baradukurikira ari abakunzi biwawe nakahe kajambo bababwira muri no mwanya koko basezera? Ndabakunda cyane.
Okay, kumbure nanje ndabakunda cyane, turakunda twese, namwe ndabizi ko mudukurikira muradukunda, gusa mubandanye nyene mudushigikira basha, mubandanye mudusupportinga kutuntu dusubscribe. Yeah. Nta vyinshi dushaka, basha ibaze nk'umuntu aje nko kuri channel akaraba ikiganiro, aho akagenda adashonze subscribe, cyangwa akaja ahantu ukaraba indirimbo ukagenda udashonze sabone, basha ibyo bintu birababaje cane gose. Mudushigikire, nta bintu vyinshi bisaba, nugusonda kuri kajya kaboro gatukura canke me kuri Facebook gasona bleu, mugerageze basha mudushigikire, hama turabakunda cyane, mubandanye mudushigikira, ibintu bizogenda neza. Je nanje nkuko nabibemereye nzobandanya mbazanira abaririmbyi, abantu bafite impano nyene zitandukanye, mbandanye ndabereka bose, ndabeka ko intara yacu ya Gitega ifite impano nyinshi zitandukanye, hama ndabakunda. Ciao ciao.